urumva yagiye muri trending y'indirimbo za Afrika zikunzwe za mbere ziravuzwa ziko zirumvirizwa cyane kuko guko hejuru. Nibaza tugarutse buke bavuze trend n'indirimbo ziri kuko guko hejuru ziriko zirumvirizwa cyane gose kandi zikunzwe. In short is umuntu yagiye ngo ayishirayo Boomplay, company ya Boomplay niyo yabonye ije muri trending ya Afrika yari numero 24. Oh tami oh yo oh tami anga komando shira mu mwete muri fight anubeki wete uramunzirikana ushire muri tete bebe nyotete yo ndatahije paracetamol wanje na MC Blayzo ingirana ari kuri kinini arukuntu jewe niyumvira ku rukundo rw'ubarakanoti niyo mpamvu jewe nzo kwigumira hafi yawe kuko uri byose mbere ibyishimo mu marira yanje baby cha ino no kuri uruwanjye berekano gakino wewe uruwanjye se Angelina love urumuti ku mutima nkunda oh yangu ino love utasiga abandi bakankunda nibo bongera bakakubwira n'ingene urumva nka MC Blayzo n'umuntu urumva n'umuntu yanyumvirije abona kandi n'umuntu azi industry ukuntu imeze n'umuntu azi kandi umuziki ukuntu umeze kubona umuntu nka MC Blayzo ashobora kumamagara King of Melody nkaca ndonka kandi na Chizo. Yo what's up my people, what's up bakunzi banje, guess uko mumeze neza. MP promoter, MP Gikoko, the big dealer, the game changer, the baddest, igisamagwe n'ayandi menshi ushobora kumamagara bivanye naho usanze cyane akazi kose usanga ko umpamagare gusa amaziranzo cyane itaba vyihuta. Ndi kumwe na MC Blayzo behind camera mu kubahereza amasanamu meza asukuye nkuko mubibona yuko twebwe turi abambere, nuvuga ko turi abambere muri no plus 57 mu gutanga amasanamu arongoroye n'amajwi. Ndibaza murabona kino gikoko ngaha aye n'ikintu kigaragaza abo turibo ndetse n'igikorwa tuba turiko. Blayzo Mamelody baba umubosi wanje reka manze ndamukore mu ntoki. Ndibaza yuko imigisha ngena ndayitahanye amaparacetamol benshi bro ogenda wakitse yego gute rero fresh kabisa meze neza yego kabisa ndashimye. Icyambere reka manze ndaguha ikaze kuri FLG baramutse bariko baradukurikirana muri kano kanya bongera bahereze n'ikaze muri kino kiganiro cyiza. Mu bisanzwe FLG TV n'umuryango we wanje n'abantu bandi hafi cyane gose ndabaramukije bose aho bari. Hello Mr Blayzo urumaze imisiri mu biki uri gukora iki nibihe bintu byari bigutwaye cyane? Ibintu byari bintwaye cyane novuga ni nka song ya paracetamol niyo yari maze imisi ituma ndi busy kuntu gatoya niyo yari tumye umara imisi uri busy gatoya. Indirimbo paracetamol iragira jigumije muji abantu bose bakabona ku mastati paracetamol kuko urafata akantu kameze fresh nubwo jewe arakaye nkoni so icyambere kamanze ndabaha ikaze bariko baradukurikirana n'umusore wacu Blayzo ariko arakora cyane anditse ibikorwa byiwe bikaba biriko birivugira muri kana kanya muri plus 257. Blayzo urasohoye indirimbo emotion indirimbo ira trendinze abantu benshi barayikunda ubu stati bugufi bwa hato na hato aburagiye buraboneka buragaragara bega ni experience umaze kubona mu bikorwa byawe? For the first time emotion ni indirimbo kwanza novuga jewe ukuntu ndayibona ikiri muri stock nabona kumengo ni indirimbo nto cyane gose ni indirimbo nto sana rero but umunsi duhitamwo kuyisohora ije ahabona feedback y'abantu niyo ituma igaruka nkunda kandi emotion cyane inshuro nyinshi yagarutse kwemeza ko icyo kintu ari gikari kubera nabonye indirimbo umunsi wa mbere gusa irakunzwe inyuma y'iminsi 3 mbona igiye muri trending ya Boomplay. Urumva ni ikintu
cyane gikuze iwanje urumva ni ikintu cy'amateka iwanje urumva yagiye muri trending y'indirimbo za Afrika zikunzwe za mbere ziravuzwa ziko zirumvirizwa cyane ku rwego rwo hejuru nibaza tugarutse buke bavuze trend n'indirimbo ziri ku rwego rwo hejuru ziriko zirumvirizwa cyane gose kandi zikunzwe in short is umuntu yagiye ngo ayishirayo Boomplay company ya Boomplay niyo yabonye ije muri trending ya Afrika yari nimero 24 nimero 24 urumva n'amateka iwanje ngaha so Blayzo inyuma y'umuziki usa naho umenga uri umustilist yes uri umustilist urambara neza cyambere kabazinda gukeze ndibaza je mwabonye ko nta kintu nakirenze yikwa kuko nyene Blayzo birakorohera gufata ubustilist no kubufatanya n'umuziki wawe no icyambere ubu stilist je kwanza sinkorera ntuze ku bandi ndekora ko jewe nyene gusa wewe nyene nta muntu nambika je gusa je ndiyambika gusa only kano karatangaje umuntu avuze ngo sinambika abandi mpera ko kwiyambika bisigura ko wowe nyene ubwo ubanza kubona ko waberewe banza kubona ko waberewe wewe the first je ndiyambika hama nihagera ko mbona mfise ubushobozi bwo kwambika abandi nzabikora but now ndiyambika yes emotion urashaka kutugira ga freestyle ngaha nyene alright niba kunda ko tuvugana ndabazi pepe ndabizi niba kunda ko tuvugana I got you queen of my heart you're the one you control my mind erega tari wawe ni no jahan I swear to go you are mine oh yeah I'll give me love baby nga overdose slay queens ozinga zitera puk yeah bro yes so do me gimme oh tell me oh yo oh tell me yeah anakomando shira mu mwete muri fight anubeki wete uramunzirikana ushire muri tete bebe nyo tete yo urabizirikana ushire muri tete ushire mu mutwe nka komanda ashire mu mwete sana ashire muri tete yiwe nyene Blayzo ikindi kibazo kimwe yes urakunda kurimba ibintu biri mu rukundo cyane indani beka ibyo usanzwe uririmba nibyo usanzwe ubayemo ibyo usanzwe ndirimba hari ibyo mba ndimwo hari ibyo mbonera ni wawe no kubandi uko bisanzwe ubonera no kubandi none bega urukundo icyo umaze kurukuramwo nicyo kintu cyane uvuga imbere y'abantu cyangwa ubigisha imbere y'abantu urukundo mu bisanzwe ndamaze kurukuramo umunezero ndamaze kurukuramo umubabaro byose biravanze but gusa icyo ari cyo cyose umuntu abayeho kubw'urukundo umuntu abayeho kubw'urukundo nta muntu yobaho atarukundo afise umuntu abayeho kubw'urukundo bisigura ko nk'Imana yavuze ati ndabasigiye amahoro ndabasigiye urukundo aba ari byo bintu bizobagana byose ni urukundo kubona je nawe twicaranye ngaha byose ni urukundo Blayzo amatwi asumira hariyo collabo iri kiraza n'umuraperi ndayivuge oya reka kandi oya gusa nyine Republic cause we Republic ni ndamaze kubivuga mu interview nawe nyine aramaze kubivuga mu interview cause now we Republic umuraperi ngo ni jewe nibyo byoba byiza kuruta we kweli byoba byiza kuruta nibaza ko bari bayijyambere ukoranye n'umuraperi umuraperi nibaza ko ari Mkombozi Mkombozi muri ko murategura ikintu kandi ikintu cyagutse cyane mbega kugira wiyumvire Mkombozi n'abandi baraperi bari bahari bari muri ino game uri kurabona bari ko barakora bavyitwaramo neza mwari gushobora gukora kwanza ni histoire ndende gato kubera indirimbo nakoranye nawe
ni indirimbo yari imaze guhera Jay wanje gusa umunsi ndi muri studio ngiye ntuze kuyitora iyo ndirimbo campurira hamwe na Mkombozi sasa twayikoreye kwa Gigabit acamanza kwanza kuyiplayinga hajya twese turi yari jewe Mkombozi P-Love Shan Queen hamwe n'abandi ashara playing Mkombozi acabwa indirimbo isungi kabisa je irankozeko niho idea cize abana ubona gute hagiyemo verse yawe fresh acharandika apedeju niho yashatse kwaruzisya ibintu bice bigenda neza no mu bigenda neza kwanza icambere Mkombozi ntiyaranzi wowe wari umuzi cyangwa jewe nari namuzi kuva kera ko je kuva kera nari kandi no mufana wiwe je narakunda kumviza indirimbo ziwe cyane gose je naje ni ikintu kuri cyabaye yanje ko me happy kanaka kubera Mkombozi ni umuntu nemera cyane gose kandi like big bro turakona indirimbo aramenya ko twese tuva hamwe ntuze Nyanzalake Makamba aranezerwa sana kubona Makamba havuye umuntu nkanje afise ingabire idasanzwe nk'iyi nyene two twumva buke nyine umuntu aragerageza none uno munsi twitege iki hagati y'icyo gikorwa kigiye gusohoka mu bisanzwe isi gikorwa gusa kimwe nibikorwa bishika nka bitatu harimo collabo harimo single yanje uko urumva bado tucaraba ico soko bwa mbere umuntu akazobona ciza ico soko bwa mbere nisho nyene umuntu azoshahera indirimbo Paracetamol bisa nkaho yakoze igihe kitari gito mu gihe amatwi asumira bivuga yuko umwaka urenga warumaze kurangira indirimbo itarashobora kujya hagaragara mbega washaka ko hiyongeramo iki uburyohe bungana gute bumeze gute muri no ndirimbo ico kwaza sico kintu twavuga ngo umuntu ngo buryohe ngo canke urazi ko life nga mu Burundi usanga igora cyane iragoye cyane yani nka cyane ku baririmbyi usanga igorana cyane kuronka amasanamu meza n'ikintu usanga kitwara too much money sana urumva na mahera menshi cyane urumva hakosora kibi umutegereza kibi mu mwanya ngo muto ufuma urindira ciza umwanya munini urumva ciza mwanya munini yes urumva ni je nanje nicyo nyene cyanshitseko kubona indirimbo yaratevye umwaka wose si kubera ngo ati je ndifuza na après des semaines indirimbo bisohose gusa uburyo bado bucagorana aga freestyle kwanza gatoya ngaha Paracetamol ndatahije Paracetamol wanje na MC Blayzo ingirana ari kuri kinini arukuntu jewe niyumvira ku rukundo rw'ubarakanoti niyo mpamvu jewe nza kwigumira hafi yawe kuko uri byose mbere ibyishimo mu marira yanje baby cha ino no kuri uruwanje murekano gakino wewe uruwanje se Angelina love urumuti ku mutima nkunda oh yangu ino love utasiga abandi bakankunda babe, I know you're not gonna lie. Anything we gonna buy. Enemies make it them cry. Yeah. Give me love, reka kumbabaza, kununuza yeah. Give me love, reka kumbabaza, kununuza wewe. Makados, baby Makados. Makados, baby Makados. Oh yeah, Makados. Oh yeah, baby, oh Makados. Bro, indirimbo ni hit kabisa. Thanks sana. None kuri kutavuga ati ma plaquette urumva no aguheka jya kuzi urumva no gusa wewe novuga uko byose ngaho biri kubera akadozi urumva ni dozi yose urumva ni kire nyine urumva ni ijya packet yose akadozi kose bro nara kuvuga ati mbakamye no akadozi kose gakwiye kwene yakwiye wese
none ko bekiyisigaza. Blayzo, nizere ko mu ruhande rw'urukundo ubayeho neza. Mu ruhande rw'urukundo ndibaza je ku ruhande rwanje ni neza, naho nyine bishikari urumva rimwe na rimwe urumva ntazibana zidasekana zidakomanya amahembe. Yego urumva birashika gusa I'm good. Benshi bakunze gufata urukundo nk'ibisanzwe. Kenshi aho dukunze kubona abartiste cyangwa abaririmbyi bisa nkaho inkundo baririmba atari zo babamwo cyangwa ibyo bavuga atari byo bakora. Mbega Blayzo, urukundo kuri we niki? Kwanza the face je mu kwandika nandika ibintu je bindimo, nandika sinova nandika ibintu je bitandimo, nandika ibintu je bindimo, nandika ibintu biri mu mutwe wanje. Nta muntu aza kumfasha ngo aha yandika, urumva ikintu cyose kiva mu mutwe wanje. Mu kwandika uhora wisunga relation urimo kenshi canke kubera ndo umuntu cyane akunda kumviza n'indirimbo z'abandi, uko ukacusanga ndiko ndaronka inspiration y'ahandi. urumva mu bisanzwe nandika ibintu je bindimo, sinava nza kwibesha. Ujya kwandika ubuzima bwa MC Blayzo hajya ngo bimeze uku ujya wewe turamubizi. Ujya bazi imisi afata kinine bro. Byose ndabibona yamuboreje. Oya nitwivugira gari katubigarukirize ga asiga postinga nize ku mastatus ndati na paracetamol ngo aragwaye ngo akeneye paracetamol MC tuzabimenya buke mpola ni indirimbo paracetamol mushobora kujya kuri YouTube mukaringa Blayzo Mamelody, hanyuma ibisigaye mukaca muhera ku ndirimbo ya mbere mwumviriza gushika ku ndirimbo ya nyuma ari heruka gusohoka mu misi iheze. Blayzo, yes bro, uri kutubikira iki, uri kudutegurira iki aho imbere gatoya? ico ndiko ndategura, ndifuza kwanza differa yoza hagati ya Blayzo mwarimuzi na Blayzo wo mzo azoza mu misi ico kinaje ndacifuza sana. Izina nimaze imisi risirikira cyane mu misi iheze ndetse n'ubu we dukomeza kuryumva ngo King of Melody. Yes, King of Melody izina navuga ko tumaze imisi tubyumva ku bafana. Abafana benshi ntibashoboka ngo King of Melody. Yes, urajyakira cyangwa uri kuragiyama? No, urumva mu bisanzwe abantu nibo bumviriza music yawe, nibo bongera bakakubwira n'ingene. Urumva nka MC Blayzo n'umuntu urumva n'umuntu yanyumvirije abona kandi n'umuntu azi industry ukuntu imeze, n'umuntu azi kandi umuziki ukuntu umeze. Kubona umuntu nka MC Blayzo ashobora kumpamagara King of Melody, nkaca ndonka kandi na Chizo producer akampamagara King of Melody. Urumva abantu nk'abo babiri ashaka guhamagara nk'iryo zina ucubona kumengo n'ibindi bintu kuba abantu babiri gusa. Igituma nivuga ni kubera ko iyo ndirimbo abantu bamaze kuyumva, yes, barumva Mamelody ariko bakavuga ati izi melody z'uyu mujama ziratandukanye, ahubwo nituramenya neza hano creation iva. Blayzo, hari abantu bafata akantu kugira ngo baronke melody, hari abantu bafata akantu kugira ngo verse zishobore kuzana umurundo. Mbega wowe nta kantu ufata, nta nakayobwa, nta nakotsi, rero tuvuga ati Blayzo ariko ari boosting mu majambo no muri melody? No kabisa. Ikintu nk'icyo nk'umuntu yashobora nko kucishura ni nk'aba producer twaba tumaze nko gukorana nabo. hariho n'abaririmbyi baravuze bampamagara bana bro ingo udufashe turi muri studio, nkagenda nyene kumenye nko kubafasha, ugasanga turonse ikintu nyene ciza, ama melody nyene usanga aryoshye kabisa, abereye ugutwi. Umuntu akunda kumbwira uko ni Chizo arashobora kuba afise nk'umuririmbyi akambwira bro uri he ingo gato ino dufashanye ibintu nk'ivyo. Urumva nta muntu arabona ndiko ndanywa ikintu cyo canke navyo nkunda. Navyo ukunda urabikora muga navyo ukunda? No, navyo nkora cyangwa navyo ukora nivyo bigera ukunda? Navyo nkora. Abaririmbye n'abantu kenshi uzosanga
kubera iki ubuzima bw'abaririmbyi kenshi usanga buri private cyane gose buri private sinzi muga urumva nka jewe ubuzima bwanje buri public byakwe like turabanda ukora music kandi cyane gose no kwitanga gusa ugasanga nk'ikintu kije nko mu muziki nka MC Blayzo hirya y'ejo yapostinze nk'abasani bato ngaho wakina Blayzo wakina abasani bato kuba ariko barakora urumva nk'abasani bahaye bakora cyane gose mugabo ugasanga bahaye ba investi amahera yabo muri music gusa ikintu kije muri music nka show ukacusanga nta kintu baye urumva ukacusanga nta kintu bahaye baronka nta twebwe ocu uhanura ikitwebwe kimwe gusa novuga muri industry hariho ubusumbasumbane uko abantu bagenda barakora niko basumbana naho bamaze gushika mugabe ikintu kimwe ni mu Burundi aho uzosanga umuririmbyi akora cyane siwe aronka promotion siwe aronka gufashwa siwe aronka za nguvu cyane ya support kwiye ariko kimwe gusa novuga warumbuze ngo ikintu nk'impanuro cyane nk'intererano uravye nka jewe ikintu wo mpanura ni cyane umuziki wawe uraryoshe cyane kimwe gusa bandanye ukora bro bandanye ukora kuko nta kintu kimwe uzoja gupresenta imbere y'abantu mu gihe utakoze gukora nico kintu cya mbere je ndazi yuko muri ubu buzima turonka abadupinga hari umuntu ashobora kumbanaje akavuga ati ujya mutipe ibikorwa byose ndabikunda ujya mutipe kunuku kandi uri kurakora bro ukora ibintu byiza cyane bisukuye ariko ivyo bibaho uko ukora niko uzogenda uganya imitima y'abantu batandukanye ugenda uyitsindira buke rero bushikara umusiba ku mugezi so nico natwe Flip TV two turakora kugira ngo dushobore gushika handi hantu Blayzo no munsi byahindukiye yamaze kumpindukiza niho ariko arambaza bibaza twarimo byahindutse yes ndakumva oya reka tubihebe ndabona ko n'amazi azindutse ageze kure Blayzo ikintu kimwe utazibagira mu buzima n'igiki ikintu kimwe ntazibagira mu buzima n'abantu maze guhura nabo kandi b'umutima mwiza ukacusanga nta kintu dufana mu muryango kandi bakanyereka umutima urukundo bakamba hafi ikintu unyaruka kibagira hakiri kare n'igiki ikintu cya mbere nibagira ni umuntu ankorera nabi umuntu agukwiriye nawe uramwiba jewe ndafise nk'abagenzi ukacusanga bahaye bamvuga nabi bati ibyo ni ibintu je ntitawe cyane gose ubyima amatwi je ndavyibagira kandi ugasanga turicarana story gusa ukacusanga je sindiko ndavyibuka atwo turarangiza ubuzima busanzwe kuri wewe ubwitwaramo gute mbega uba ubayeho nk'uko abandi bantu babayeho cyangwa nawe ugerageza kuba bwa buzima bwiza cyane burushiriza ubwo abantu basanzwe bakubonamo cyangwa se bakuziho mu buzima busanzwe ndi Blayzo nyene ndi Blayzo sindi Blayzo ukuntu umva ibikorwa by'wanje siko je ngenda je ndi Blayzo mwisite mvugana na muntu wari we wese nisigura uhuye n'udandaza amagi uramuramutsa uhuye n'ugira ibinibi byose yani amahoro menshi Blayzo rekana gutera intege ku bikorwa byawe byiza ndetse n'ukuntu uri kushiramo ingufu nyinshi zishoboka kubera ko kino gikorwa je ndakivuga kubera ndakizi guys ndabizi uko muziki ugoye ndabizi ko kugira ngo ushike kuri resulta ushaka biragorana cyane nayo mpamvu uvuga ati Blayzo akuraje ongera ushiremo ingufu nyinshi ndazi yuko imbere ari heza ibiteramo bizoza amafaranga azoza ibintu byose reka dukore ibintu byiza ibikorwa nivyo ngira ibikorwa ni Imana bizotuma umuntu ashika kure thanks nongera ndagushimira cyane kuri kano kanya waduhaye ni iminsi myinshi cyane warumenyere gukora na MC Blayzo ugancemo nako yahora nyiba mazina ujya mu bro yahora Blayzo mazina nawe urashobogira akajambo
ubwiye abari baradukurikirana muri kano kanya mu kubashimira cyangwa intererano y'ico boshobora kugufasha? icambere kwanza ni kubashimira abakunzi ba Flip GTV n'abakunzi ba Blayzo Mamelody n'abakunzi b'umuziki ndundi bose hano bari n'abaziki n'abakunzi b'umuziki ba Afrika bose aho bari. Respect cyane gose, ntibaruhe kudusupportinga twebwe nga hama igisigaye supporting je shaka ni kuza kuri ni kuma platform yiwanje ama Boomplay ama Spotify YouTube hose ni Blayzo Mamelody hose. Yes guys, ndabashimiye no ngirashimira n'aba OG Flip basanzwe badukurikirana akanya ku kanya aho muri amwubahwe, turabakunda cyane. Nongera ndababwira ati mubashe mukomeze kudukurikirana mucyo kuri YouTube ni Flip GTV, Facebook ni Flip GTV, Instagram nuko nyene byose ni muri gwa rukundo nyene no gutezanya imbere. Ciao ciao.